Tubaye ikaze tunabaramutsa abakunzi ba Sunny Stars TV turazi ko muri benshi cyane mugenda mukurikirana ibiganiro tugenda tubategurira. Nizeye ko mumeze neza aho muherereye, abatameze neza namwe mwihangane kuko nta vyama vyera ngo de niko biba bimeze mu buzima. Uno munsi uramera neza ejo bikamera nabi. Bongo cameraman si fresh siva no korera ko korera mubona ko set za kamera turi kumwe n'uno musore yaza yuko ushobora kuba atari ijyambere umubonye cyangwa akaba ribaye ijyambere umubonye, navyo birashoboka, ariko kandi nibaza ko ritazoba ribaye ijyanye mu mubonye kuko n'umukozi amaze gukora ibitari bike na cyane mu muziki w'u Burundi, kuko murazi ko dukunda gukoresha abaririmbyi cyane mu gihe na muzi yuko na televiziyo yacu yitwa Sunny Stars. Nibaza yuko musanzwe muzi ico kintu cyo gisigura harimo umusani ariko kandi ari karaja kuba umustar cyangwa n'abastar kandi tukabazana. Uyu musore rero yarakoze imiziki kuva kera, ariko aheze iminsi atari karakora. Nibaza ko ariyo mpamvu ushobora kuri kuramubona ntumwibuke canke ukaba wanamwibutse nk'umuntu yigeze gukora. No munsi rero duhuriye fasi fulani. Bro, umeze neza? Safi kabisa kama kawaida. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, sisi tuko sawa ndugu yangu. Umeze neza? Meze bomba kabisa. Twari tumaze iminsi tutariko turakubona cha tukumva mu muziki w'u Burundi, kuko turibuka ko twigeze kumva indirimbo zawe muri kumwe n'aba Akesdan, muri kumwe n'aba Bienfrima. Ndio. Ariko raheze imyaka nk'ine canke 5 ata muziki mushasha bro, kandi tuziko turakubona wanashaka. Sinzi ko wari wapfuye urazuka. Sinzi ivyo ari byo. Me akazi kariho mugabo urumva kubera mba mazi gende nyuma y'igihugu. Akazi ntigakunda gushika cyane gose, ni nko ku muziki w'u Burundi udashobora gushika hanze kubera bivanye no kuntu ikintu uri mu gihugu agikurikirana niho kishobora kugenda neza kuruta. Kubera nari ndahari urumva umuziki bya vyitwa yuko mu muziki ntariho. Mugabo ngiye ubu namaze gushika mu gihugu niho ndiko ndahagurutse ibikorwa byanje, kuko mfise n'ibikorwa byinshi ndiko ndategura muri no minsi kandi bigiye kujya abona. Warumaze igihe uri nyuma y'igihugu? Yes. Warahunze? Oya, sinahunze. Ubundi rero ndagutere blague. Navuze ngo umutipe ndavuga ariko ndavuga yuko babukuze cyangwa bashobora kuba batakuze, ariko ntiwanidondoye. Ubundi uri nyuma y'igihugu twomenya gute kutari n'inyuma y'igihugu ubungubu? Twomenya gute kuri ndani y'igihugu? Twomenya uva he urinde? Reka tugwa kajye kwanza ubanze utubwire kugira uje nyuma y'igihugu warujuva. Je mvuye mu gihugu cya Tanzania aho nsanzwe nkorera. Aho ndi twari bwahashike. Kugira uje nyuma y'igihugu warujuva. Kugira nje nyuma y'igihugu waruvuye. Nari mvuye mu gihugu cy'u Burundi aho sinzwe mvuga mu ntara ya Muramvya bro. Mvuka mu ntara ya Muramvya mu bigabiro bya Mwezi Gisabo. Iyo ni komine ni ntara ri? Ni komine Mbuye. Mu bigabiro bya Mwezi. Ntara ya Muramvya. Niho usanzwe uvuka? Niho usanzwe mvuka jewe. Bakaba bakwita gute? Nitwa Maradona Swagger Boy aka Sina Gachuki. Yama sina wote. Sina Gachuki. Hamuva mu gihugu nyuma yacu. Bigenze gute gukora iki? Nagiye nyuma yacu bivanye no kujya kurondera mu buzima, kubera umuziki ntushobora kuwukora udafise amahera man. Yabidi kugira ngo uronke umuziki wawe utera imbere. Lazima upambanie kabisa, ufanye kazi upate hela, ndo ukiungizia muziki hela ndo na muziki kabisa unasonga mbele, na wewe utaona ulichokifanya ni kipi, sio bana. Umaze muri Tanzania umwanya ungana gute? Mazeo imyaka 4. Ikirundi rero curacibagira? Ikirundi ndacibuka ariko ndagerageza. Muri Tanzania usanzwe ukora y'umuziki urarima ngo wari abantu benshi bavino ajya ngo babita batwerewane. Tuzaye ko twerewane batwerewane rero bavuye ino bagiye muri Tanzania kurima. We muri Tanzania ukora iki kama? Kuko nitwavuga yuko wagiye gupagasa muri Tanzania turumva babandi baje kurima bamwe twita batwerewane. Yama. Je Tanzania akazi sanzwe nkora ndumudandaza ibintu bifa amateleviziyo na vifaa vingine vinaendana na mambo ya TV kama mic na vinginevyo kama laptop hivyo. Niko Dar es Salaam Kariakoo. Ne ukorera? Niho nibere. Udandaza ibintu vy'ivyuma vya electronic ronda vyuma? Ndio. Ntabwo uri twerewane. Bavuze twerewane. Abashatse kuvuga gute kubera iki bajya abantu babise batwerewane?
twerewane je ndacyumvise iwawe nacyonse sasa bariya bajama abagenda muri Tanzania kurima ndio urumva polisi irakunda kubaharira byatari ibafashe ukazoma ngo jamani ngo twerewane twerewane baze bacha basanga rero babise batwerewane arafu kubusa umuziki warakoze indirimbo zitari zike ukiri ngaha kuko ndavyibuka ko wakoranye na ba Akesdan ndio ndibuka ko wakoranye na aba ba Bienfrima ndio warakoze waragira kora indirimbo zitari zike turakubona wanashaka no mu bitera mu bigiye bitandukanye ukoranga Bujumbura canke hari iwanyu Muramvya ariko haheze igihe nkuko bivuze uri kurondera ubuzima nibaza ko rivyo byatumye umuziki uhagarika warahagaritse burundu ntuzosubira kuririmba umuziki sinahagaritse no umuziki wanashaka ndacyawukora ego moho nagenda avugira ku ma televiziyo online moho amaze iminsi ngira ibiganiro benshi ndamaze kubivugiraho kenshi baramaze kubimenya ndafise indirimbo ndiko ndakora Tanzania no musirimbyi cyangwa umustar yitwa Kayumba aho bidatevye vuba irashobora kuza kandi ndafise n'indirimbo vuba na vuba zishobora kuza z'amafishiring yo nga mu Burundi na cyane yuko naka kayanda karose mvuye muri Bantu Boy ubu uvuye muri Bantu Boy hariho n'ikindi gikorwa kiriko kirakogwa kandi cyavuba mwiko mukorana nande nimba atari ba kuko Kayumba uramutubwiye antuka no mu Burundi nimba hari ushaka kumutubwira ati tugomba dukorane na naka cyangwa atawe uharuka avuga ati je ndiko ndakora jeje nyene muri Bantu Boy vuba indirimbo murayiro indirimbo ndiko ndakora muri Bantu Boy indirimbo yiwanje mugabo irimwe amayide y'abantu benshi irimwe amayide y'abantu benshi kuvuga yagiyemwe amayide y'abantu benshi bagiye barayicanga hariho nko twokwita Kedisho hariho nko twokwita Waridu Bambisi tutibagiye n'umuririmbyi yitwa Kingorongoro umuririmbyi wa hip hop hari afishe nigeze kukubonako yes iriya show yarabaye canke ntiraba hari afishe nigeze kubona ko vuba cyane iyo no bita gute imbuye kivoga igi yarabaye yabaye Dimanche uri vunja sasa bari banagukumbura bari banankumbuye cyane gose waratwitse harashe wabonye show bayakiriye gute sinagize amahirwe yo kuhashika kama kawaida ungekuwepo ungeona kitu kabisa kwa sababu watu wa nyumbani wanapenda muziki ni ukweli ukisema watu wa nyumbani muziki wanaufuatilia unakuwa hujakosea kwa sababu nilichokipata pale niliona kwamba yani hata nikiwa nafanya kazi siko peke yangu na mashabiki wangu pia wanafuatilia kazi zangu yama indirimbo wasanze abashabiki babazi cyane gusumba izindi uvuga ati kabisa no ndirimbo nubwo nagiye yarasigaye nyenera trending kidogo niyi ari indirimbo nakoze arazigiye 2015 indirimbo nakoze yitwa Sheila indirimbo yitwa Sheila barayikunda abantu baho kuko bararose umwanya wo kuyumviriza nubwo itagira cyako ku radio dufate bitandukanye ariko hari abarayisabankanije bonyene mu nyuma indirimbo baravura irabashwaramwe bonyene barabayikurikirana nyene kuri ubwo nasanze bayizi gose kuruta ibindi n'indirimbo yitwa Ndahari nakoze n'umuririmbyi yitwa Tanivale Projet Youth muri zimwe zibiri wavuga niyi Projet Youth nibaza ko ari indirimbo ndiko ndakora na Kayumba kuko yoyo kintu gisigaye ni migisaje twese turamaze gushiramo turamaze kwinjiza amajwi hasigaye yuko batugirira mixage gusama indirimbo tukayigirira promo tugahereza abafana bacu ikikorerwa muri Tanzania cyangwa ikikorerwa Tanzania nakaye kantu wari wibaza ko kabisa nimwe ahura na Sisi atereza kukubaza kuri Sunny Stars TV mugabo ugiye tutakubajije ati kabisa aka kantu cha aka kantu nakambarije kabisa naka mu byo wambagije byose d'abord ikintu numva yuko utari bwashikeko waruzi yuko ntegereza kukubaza muga ntarakubaza ntiwambagije imiziki maze gukora ingene ingana igitigi imiziki maze gukora nahereye ryari nibaza ko ije navuze indirimbo nakoze muri 2015 muga ntuzigiye nahereye wahereye ryari maze gukora zinga na changamoto nilizopitia sio bana ikiganiro cyo kimara amasaha 5 bro naho tukorose akanya donc akakanya tutokapfisha ubusa mugabo usanga dukoze ikiganiro kirekire kikaca kirambira abantu ariko ntaco mu ncamake watangwe muziki ryari nibihe bintu by'ibigeragezo waboneye muri wo canke ubona ho gukuyeho gushika nahe muziki vraiment naciye mu bigeragezo byinshi bitandukanye ukaba nkako je natanguye muziki
2015. Hapo ndo nilipotoa muziki unaitwa Sheila. Ndio muziki wa mbere Ndio watanguliye. muziki wa kwanza kabisa nakumbuka kipindi hicho kwa sababu na producer aliyotengeneza huo muziki sasa hivi nadhani hayupo hapa Bujumbura. Alikuwa producer alikuwa anaitwa Soprano. Soprano kwenye record ya Akes Dani Waka Waka. Kwa sababu mimi zamani nilipoanza muziki nilianza na lebo ya Waka Waka bendi. Tukawa tumeshikamana na Akes Dani. Baadaye ndio tukaja tukaachana, nikabaki mimi kama mimi. Nikawa nafanya muziki wa kwangu peke yangu, ila kipindi nilikuwa kwenye Waka nilikuwa nafanya muziki Akes Dani, kuna sponsor alikuwa anatoa yeye. Baada ya kutoka hapo ndo nikasimama mimi kama mimi. Ila niliacha tulifanya muziki na yeye, tukafanya muziki na BFM Boy. Hayo yote alipitia kwenye lebo ya Waka. Sasa hivi nikawa nimejitengeneza mwenyewe ili nifanye kazi yangu kama mimi. Yamani, hapo ndo napoweza kukwambia hivyo. Changamoto nilizopitia nazo. Urisiri ko ibintu biko uravuga abarundi bose bako baradukurikira bavyumva. Nazani ndibaza neza yuko mu Burundi hose hari imbuye wanye nibanga bumva igiswahili ururimi rurakwiragiye hose naco gituma ni nasora indirimbo y'igiswahili ngizi ndirimbo ndiko ndakora zibiri indirimbo z'igiswahili batakubaza yabidi watu waelewe hari imbuye wanyu nibanga bumva igiswahili imbuye labda awe amesoma abe yarize cyangwa yaragiye Bujumbura gupagaza yarize cyangwa yaragiye Bujumbura bro nigeze kukubona ahantu kandi umenga ama image nawe yafashe kabisa ndio nico nibuka wari wambaye iyo shati niyo nkofero umengo ndio ariko wari ufise ibintu vy'ifime hama ndibuka ico gihe yuko wari kuranwa unwera mu kintu cy'igikwati sikama ni gikunga rero igikwati ariya warancitse kidogo ntakubajije kuri umurozi oya hageze na bintu by'uburozi burya dukora hariya gusa ni imico ya kera tuba twibukije ka kera imico n'akaranga y'abakera namaze kukubwira yuko mva muri komine Mbuye naho kabuzi yuko habaye umwami yitwa Mwezi Gisabo yaba maja mu bigabiro basanzwe bita ibigabiro bya Mwezi hajya nyene hafi yo kwabi hajya bihano mwana wa Mwezi sindabifatiriye ndabimenye neza gusa urumva numva ngo numugana hajya ubunye hariho n'ivyibutso ni kuvuga ubunye ukeneye kuraba ibintu vya kera nakayaga kuzana rifise winjiye hajya ubisangaho rero akaranga kiwanje ndagakura ku ntara yiwanje kuko intara yiwanje yaranzwe n'abami yaranzwe nuku wasanga abantu banwera mugakuza ndagira kubera iki nanje ntobikorera ko ibi bintu kandi n'abasokuru barabikora bigakunda bro gira kajambo wobwira bariko baradukurikirana kuri Sunny Stars TV arafu kiganiro tukirangiza bariko baradukurikirana cyo nababwira babandanye gushigikira umuziki ndundi bashigikira abaririmbyi bataravye uyu ni muririmbyi amaze kubaka izina cyangwa ni muririmbyi atarubaka izina barabe bashigikira umuziki wose kwikote zose kugira ngo turabengere umuziki wacu uzamuka narigi ibindi bihugu byose twanatanguriye umuziki wabo ari hasi cyane ubuya basigaye menga nibo bari hejuru cyane gose ndavuga nka Tanzania mu bihe byahera bumvise Big Fizzo ku ndirimbo ziwe za kera ni kuvuga bumviriza umuziki ndundi gushika no bunyadogoye baracabaza je ndi mubo baza barashobora kumbaza ujya mu peti yitwa dogoye bunyariye ubundi yagiye he dogoye cameraman dogoye ari kwenda wapi niyo yibera no sanga yigiriye ha kurongora yani ujya barashobora kumbaza kubera iki ujya mu peti atakiririmba kubera indirimbo ziwe zirakunzwe n'ubu baracyazumviriza ariko ugacura aba bastare bariko bararuka muri ino minsi abaririmbyi tubona yuko bakora neza mu gihugu cy'u Burundi ugaca usanga nubwo hoje hari ukamubaza nta numwe bazi Satubi ni bamuzi Satubi reka tuvuge aba bari hasi Beri Music nawe bazi canke aba bajama ba Orege bande aba nta numwe azi yari ya vrai nta numwe azi none nawe nagira ugendera bamenyekanisha muri quartier cyo mu promoter ma je nanje nimenyekanisha ngerageza kwimenyekanisha nabo ni babishobora barashiramo umwanya kugira ngo nawe aje kumenyekana reka tugushimire cyane niyoze yuko nikindi gihe twasuye kugusaba kaje ko kuganira kuri no mbonesha kure hajya mbere zosubira muri Tanzania ajya
ejo n'umunsi wa nyuma Ejo? wo gufata intuze usanga wararongoye hariya man ese umugore njo mana uko naharaka nyingi umaze iminsi ingahe mu Burundi mambo ya familia ni hatari na wiki na wiki na nusu urafise n'abana man na mtoto mmoja ko numva ngo uvyariye muri Tanzania ntushobora gukurayo umwana umuzane hano jewe rero maze wavyariye igihugu jewe rero maze kumuzana kenshi muhira tunasubirana n'inyuma urazigenda umuzana mugumizi nuraba uzobona azacibagira gute bro Joseph reka tugushimire cyane nibaze yuko wagiriye ibihe vyiza muri Sunny Stars TV. Nashukuru sana nimewashukuru sana kwa mapokezi, yani kwa kujali wasanii, kwa kufuatilia muziki wa wasanii wa Burundi. Nadhani tukiendelea hivi muziki wa Burundi udasonga mbele zaidi, kuna sehemu taenda. Sawa. Nashukuru sana. Yes, dushimire namwe mwariko muradukurikirana, ariko kandi ivyo mwihariko reka shimire cameraman, ariko cameraman ndakugire secret ndakuvuga. Cameraman ni special ariko yitwa Kura Mayayi, Sunrise wa Moyo. Unamuze yagiye kuri kamera. Twa turabahindurira nta black. Hama reka tubashimire mwese mwariko muradukurikirana, nibaze yuko ejo canke hirya yejo uzokwa munezererwa no gukurikirana ibiganiro twamatubategurira. Ciao ciao.